murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankusi basuhuza, ikaze mwese kuri radio yanyu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urimo umutekano muke kandi umaze iminsi wumvikanamo amasasu. Uyu munsi amasasu yatangiye saa 12 za mu gitondo kugeza ubu nyina amasasu karavuga, ndetse habaye kumanywa ubu mu masaha y'umugoroba batangiye kwinjira mu mazu, batangira kurasa abantu babasira mu ngo zabo. Uwo ni Boss Muyoboke, umwe mu bayobozi ba Shikama, ishyirahamwe riharanira cyangwa se rivugira abanyamurenge. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kenya baravuga ko abagendana ubwandu bwa virusi itera sida bagizweho ingaruka n'ihagarikwa rya PEPFAR, porogaramu yatangijwe na Perezida wa Amerika George W. Bush mu mwaka wa 2003 mu rwego rwo guhangana n'iyo virusi. Naho muri Uganda, Kizza Besigye, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu, yitabye urukiko rwa gisivili afite intege nke, abavoka bamwunganira bagerageza kureba uko yarekurwa. Ayo makuru rero tubabwiye mu kanya turaza kubagezaho ku buryo burambuye. Tuhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Kizza Besigye, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, kuri uyu wa gatatu yitabye urukiko rwa gisivile afite intege nke, abavoka bamwunganira bagerageza kureba uko yarekurwa. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Kizza Besigye yaserutse muri sentare mu gihe abamuburanira bariko bagerageza gutuma arekurwa. Umucamanza yatangaje ko amagara ya Besigye atarameze neza kugira akurikirana urubanza rwiwe. Besigye vyagaragara ko amagara yiwe atameze neza. Yapfunzwe kuva mu kwezi kwa11 mu mwaka urangiye w'2024. Yaciye asubizwa n'imodoka mu ibohero ricunzwe cyane ku mugwa mukuru wa Uganda, Kampala. Ukubandanya gufungwa kwa Kizza Besigye kuriko gutuma kamo k'abamushigikiye kuko yorekurwa gatera kiyongera. Baragabisha ko akeneye kuvugwa kandi ko yotegerezwa kuvanwa mu buryo apfunzwemwo. Angaza ko ico mushikira ari mu munyororo bishobora gutuma haba uruhagarara rwo kwiha inkumbi mu gihugu. Umuryango wiwe watangaje ko yatanguye kugarariza gufungura mu ntumbero yo kwiyamiriza ukubandanya gufungwa kwiwe. Sentare nkuru ya Uganda mu kwezi kurangiye yafashe ingingo ko sentare za gisirikare zidashobora gucira imanza abasivili. Batangaje ko we n'abandi bagirizwa hamwe ibyaha muri sentare ya gisirikare bari kuba barekuwe buno nyene. Abategetsi b'ubutungane bavuze ko bariko barihweza ivyemezo bafise kuri Besigye kugira bamwegeke ko ibyaha muri sentare y'igisivili. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kenya bavuga ko abagendana ubwandu bwa virusi itera sida bagizweho ingaruka n'ihagarikwa rya PEPFAR, porogaramu yatangijwe na Perezida wa Amerika George W. Bush mu mwaka wa 2003 mu rwego rwo guhangana n'iyo virusi. Abantu barenga 135,000, ni ukuvuga hafi 11% by'abatuye Kisumu banduye virusi itera sida ugereranije n'abanduye mu gihugu hose. Nubwo ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Amerika bwatangaje ko budohoreye ubuvuzi burengera ubuzima mu mavuriro yaterwaga inkunga na PEPFAR, ibigo byatangaga imiti igabanya ubukana bwa sida Kisumu byarafunze nyuma gato y'uko imfashanyo ya mbere ihagaritswe, kandi ibi byose biracyafunze. Porogaramu PEPFAR yahagaritswe mu buryo butunguranye mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ubwo Perezida wa Amerika Donald Trump yahagarikaga gahunda nyinshi z'imfashanyo z'amahanga iminsi 90. Mu mwaka wa 2023 ambasade ya Amerika muri Kenya yavuze ko yakoresheje miliyari 8 z'amadolari mu myaka 20 mu bikorwa bya PEPFAR muri iki gihugu. Izo porogaramu zageze ku bantu hafi 1,300,000 bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, kandi zarengeye ubuzima bwa miliyoni z'abantu. Mu cyumweru gishize, umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières wemeje ko porogaramu zo gukumira ubwandu bwa virusi itera sida n'iziyobowe n'abaturage ubwabo zigamije gucunga ubwo bwandu zari zigikomeje guhagarara mu karere.
turacyabagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. General Keith Kellogg wo ni intumwa ya perezida wa Amerika Donald Trump muri Ukraine no mu Burusiya kuri wa gatatu yatangaje ko Amerika yumva ko Ukraine ikeneye guhumurizwa ku byerekeye umutekano wayo. Fidel Niyongabo nanone arakomeza. General Keith Kellogg bwiye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev ko ari muri ico gihugu kumviriza impungenge abategetsi bacu bafise hanyuma agaruke muri Amerika gucira ku mayange President Trump ivyo bamushikirije. General Kellogg yatangaje ko Amerika ishaka ko ingwano muri Ukraine irangira kandi ko vyoba biri ku neza y'akarere n'amakungu. Ibiganiro muri Ukraine biriko biba mu gihe hari utwigoro two kurondera gutorera inyishu ingwano yo muri Ukraine. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yakiye kuri wa gatatu abategetsi b'ibihugu vy'Iburaya ku nshuro igira kabiri y'ibiganiro ku ntambara yo muri Ukraine n'imfashanyo Buraya buha ico gihugu. Intumwa ya Amerika muri Ukraine n'Uburusiya yarabonanye kandi mu ntango z'indwi n'abategetsi b'ibihugu vy'Iburaya. Umunsi wa kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio yaragiranye ibiganiro n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov muri Arabia Saudite. Marco Rubio yaratangaje ko Ukraine n'Uburusiya vyotegerezwa kugira ivyo biheberaniye kugira amasezerano y'amahoro arama afundikwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yaretse kwitabira inama y'iminsi ibiri y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize itsinda G20, y'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi n'ibirimo gutera imbere izatangira kuri uyu wa kane muri Afurika y'Epfo. Fidel Niyongabo nanone akomeza inkuru. Marco Rubio ntazokwitabira iyo nama inyuma yuko nabaguye Afrika y'Epfo igihugu kizokwakira iyo nama inyuma yaho atangarije ko ico gihugu kigwanya Amerika aho kuja mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize umugwi G20. Marco Rubio kuri wa gatatu yatahutse muri Amerika avuye mu rugendo rwiwe rwa mbere mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yari ayoboye abategetsi bari baserukiye Amerika mu biganiro n'abategetsi b'Uburusiya ku ngwano muri Ukraine vyabereye ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh. Umushikiranganje bajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio yaravuganye n'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubwongereza n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya hari mu ntumbero yo kubacira ku mayange kuvyo yarahejeje kuganirako kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov nk'uko vyatangajwe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Ditezwe ko abategetsi bakomeye baserukira ibihugu vy'Iburaya co kimwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov n'uw'Ubushinwa Wang Yi bitaba inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umugwi G20 izotangura kuri uwa kane mu gisagara ca Johannesburg. Amerika izoserukirwa n'abategetsi bo ku rwego rubayabaye. Nshuti muduteze amatwi, hari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fidel Niyongabo umfashije kuyabagezaho. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudusange no kuri interinete kuri wa3 akadomo radio yacu VOA akadomo.com, kuri YouTube, X, Instagram na Facebook. Adrese yacu ni VOA radio yacu. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika tubikomereze ku mugabane wa Afurika mu karere k'ibiyaga bigari. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye ejo kwa gatatu mu mujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'umutwe wa M23 nk'uko abahatuye babyivugira. Fidel Niyongabo abaha inkuru. Ababa mu gisagara ca Uvira n'abategetsi baho batangaje ko habaye ubusahuzi n'ubwicanyi bw'abantu batari bake. Bavuga kandi ko ibiziga by'abantu bishwe byari mu mabarabara. Bamenyesheje kandi ko abasirikare ba leta bafashe ku nguvu bwato kugira bahunge baciye mu kiyaga Tanganyika. Bongeye bavuga ko abanyororo bari mu ibohero ryo muri ico gisagara batorotse. Abagwanya ubutegetsi bwa Kongo bo mu mugwi M23 bateye bagana igisagara ca Sange kiri hagati ya Kamanyora na Uvira inyuma yuko bigaruriye igisagara ca Bukavu mu mpera z'indwi irangiye. Bari bigaruriye igisagara ca Kamanyora kuri uyu wa kabiri w'indwi. Amakuru atangazwa avuga kandi ko abanyagihugu bo mu gisagara ca Uvira batekewe n'ubwoba. Umwe mu bategetsi bo mu gisagara ca Uvira atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko abantu bariko baricwa mu gihe ubusahuzi bukogwa na bamwe mu bagize FARDC na Wazalendo.
tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Timu Ishimwe amaze kuvugana na Bose Muyoboke, umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryitwa Shikama rivugira abanyamurenge uri mu mujyi wa Uvira. Aratangira amubwira uko umutekano wifashe muri uwo mujyi. Umutekano umeze nabi cyane, dufite umutekano mubi nubwo tuwugizemo iminsi cyane, ariko wabaye mubi cyane uhereye ku munsi wa 5. Niwo munsi guverinoma ya Sud Kivu cyangwa se ya province ya Sud Kivu yatangiye kutugeraho hano bahunga. Uwo munsi batwiciye n'umusore wacu, umusore witwa Nzayiramya Fidel. Ugwera uwo munsi umutekano wacu wakomeje kuba mubi cyane kugeza umunsi w'igitondo. Kugeza ubu aya masaha twatuvugana umutekano umeze nabi cyane. Uwo musore uvuze yishwe nande kubera iki? Yitwa Nzayiramya Fidel. Yishwe n'abitabazalendo abo twebwe twita Mayimayi. Mayimayi no bamwishe. Ubwo yaratembereye yavuye muri quartier agiye mu yindi bahita bamurasa. Bamuziza ko ngo ni M23. Mwabwiwe n'iki ko ari bo bamurashe? Bamaze kumufata arabatumenyesheje ko bamufashe. Mu gihe dutangiye guhamagara inzego z'umutekano, ubwo deja twabonye bamaze gushira foto yiwe kuri rezo sosio, bamaze kumwica. None ubu tuvugana muri kano kanya umutekano umeze gute? Hari amasasu ari kumvikana aho ngaho re? Amasasu guhera uwo munsi wa 5 yabaye menshi, twayarayemo nani posho twayiriwemo tuyararamo. Niyinga ntabwo abantu bigeze basenga, abantu biri mu masasu kugeza umugoroba. Amasasu yagabanutse ku wa mbere no ku wa kabiri. Uyu munsi amasasu yatangiye saa 12 za mu gitondo, kugeza ubu nyina amasasu karavuga. Ndetse habaye kumanywa, ubu mu masaha y'umugoroba batangiye kwinjira mu mazu, batangira kurasa abantu babasira mu ngo zabo, bakurira ibipango bagakibuka indani bakarasa abantu. Ubu dufite inkomeri, abakomerekejwe n'abasirikare ba FARDC. Icyo kibazo dufite ko bahura n'umuntu bakamunyaga, ndetse nta nuwo banahuye nawo mu mihanda. Ubu noho bigeze aho basanga mu pango iwabo. Iyo niyo situation turimo. Bari kubabwira impamvu bari kubica, cyangwa mwebwe mutekereza ko impamvu abo bazarendo cyangwa se FARDC bari kwinjira mu ngo z'abantu bica impamvu ari impamvu cyane tushobora kuvuga ko ari umuco wabo no kunyaga no kugira nabi. Ibyo ni bisanzwe, ni umuco wabo. Hano iyo bageze mu nzu wenda ibyo bashaka ntyo babibone bahita bakurasa. No kuvuga rero ko ntabwo mutekanye. Nta mutekano tugize iminsi 4 dukingiranye mu nzu dasohoka, nta muntu ugera ku isoko, nta mudamu uja guhaha, nubwo ufite umurwayi ndumujana ku bitaro. Utekereze kuva iminsi 4 irashize tumeze gutyo. Uyu munsi wa 5 abandi barasohoka bakagera iyo bagomba kugera, ariko twebwe ntidushobora gupima. Ariko uyu munsi n'andi moko nabo bapfuye. Uwo basabaga telefone cyangwa ikindi kintu ashobora kuba afite amafaranga ntayatange vuba bahita kamurasa gapfa. Hafuye abasore bamwe tuzi duturanye hano tunakorana imirimo isaba. Nta bantu bari guhunga? Abahunga barahunze, abandi barahunga bafite inzira yo kuja Bujumbura, ariko twebwe nta nzira nta verture nimwe dufite. Tidushobora gufata inzira ije Bujumbura, n'abazarendo bari mu nzira. Tidushobora kunyura inzira plane ngo tuje ahandi ari hose. Tidushobora gufata imisozi. Ubuhungiro bwacu ni mu mazu indani, ubu ngubu nayo batangiye kudusangamo. Urumva ko turi mu kaga gakomeye cyane kamaze kuturenga. Niba muri mu mazu aho mudashobora gusohoka, mufite ibyankenerwa, ubwo no kuvuga amazi, mufite umuriro w'amashanyarazi, mufite ibyo kurya, mubayeho gute muri make? Ibyo ngibyo ni ikibazo kigoye, kuko ntabwo twagiye tugera mu rugo rwose ngo turugeremo, ariko ntabwo abantu babayeho neza. Abantu ntabwo bafite dabora amazi ntayo dufite. Kura barashe haute tension, ari amasinga manini barayarashe kugira babone uburyo biba. Ubu ngubu turi mu mwijima. Hanyuma ibiryo urumva sinshobora kuvuga ngo abantu bose babuze icyo bafungura. Hari abantu deja bari biteganyije bafite icyo bashobora gufungura, hari n'abandi badafite n'icyo bashobora gufungura, bishwe n'inzara, bashonje cyane. Hari amakuru avuga ko hari imirambo igenda igaragara ku mihanda y'aho ngaho muri Uvira. Hari icyo waba ubiziho? Imirambo yagumye kugaragara kuva ku munsi wa 5 ubwo abazalendo bicaga ingabo za FARDC, kandi bakicana gutyo bitwa ngo barakorana. N'uyu mwanya mutoya bamaze kwica abandi basirikare hanga mu mujyi, babisha abasirikare mu mwanya ba FARDC. Iyo mirambo yose iracyari mu mihanda. Ku manywa barasha abandi basore Mulongwe, aho ni muri quartier nyine bita Mulongwe. Mu mwanya nibwo barashe undi mudamu wacu umunyamurenge, ubu ngubu yajanywe ku bitaro. Usibye ko twabuze n'uburyo tumugeraho ngo tunamuheze n'amaraso, kuko akeneye amaraso, ariko nta buryo ubutabazi bushobora kumugeraho. Muyoboke, none kugira ngo wumve mutekanye murasaba iki, muragisaba nde? Kuvuga ngo
twumve dutekanye nuko dushobora kubona abatabazi mu mwanya wose tutarabona abatabazi. Abantu barashobora gushira umwanya wose mu kumva ko abantu bose bashize, abantu bose bashobora kubikira mu mazu bagashira. Abo twatwizeye ni FARDC, urumva ko rero yatangiye kwinjira mu bipango igenda irasa abantu ibica. Boss Muyoboke, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ibiganiro byacu birakomeje. Leta y'u Rwanda yahagaritse inkunga yahabwaga n'igihugu cy'Ububiligi igenewe ibikorwa by'iterambere. Iyo nkunga yari kuzatangwa kuva muri 2024 kugeza 2029 ingana na miliyoni 90 z'amafaranga y'amanyaburayi. U Rwanda ruvuga ko inkunga itagomba kuba igikoresho cyangwa se gukoreshwa nk'igikangisho. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, atangira amubwira icyatumye u Rwanda rufata icyo cyemezo. Iki cyemezo cyari ngombwa kuko Ububiligi bwari bumaze igihe bufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugerageza kumvisha amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga ko bagomba gukatira imfashanyo u Rwanda, guhagarika imfashanyo kandi n'imfashanyo ijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Ubusanzwe imfashanyo ijyanye n'iterambere ntabwo igomba gushyirwamo politiki. Kuba Ububiligi bwarahisemo gushyigikira ku mugaragaro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo bidutwaye, ariko ikibazo ni uko bubikoresha noneho bukaba bushakisha kugira ngo inkunga twari dusanzwe duhabwa ihagarikwe. Ibyo ni bitashobora kwihanganirwa, ariyo mpamvu twahisemo guhagarika by'agateganyo hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Iyo muvuga yuko iyo nkunga muyihagaritse, ibikorwa byari bisanzwe bigendera kuri iyo nkunga bizagerwaho bite? Bizagerwaho ku bundi buryo, ntabwo uburyo ari Ububiligi bwonyine bufite. Ibikorwa byari bihari bizakomeza kandi uburyo buzaboneka. Icyo rero tudashobora kwihanganira ni uko Ububiligi bukoresha imfashanyo buduha mu bikorwa by'iterambere, kandi ibyo bikorwa haba Ububiligi n'abandi baterankunga bose bemera ko dukoresha inkunga ku buryo bunoze, ku buryo buhuye n'icyo iyo nkunga yaduherewe. Urugero nko mu mwaka 2022 Ububiligi bwahaye u Rwanda inkunga ingana na miliyoni hafi 45 z'amafaranga y'amayero. Ayo mafaranga mu gihe Ububiligi butatanze, u Rwanda ruzayavana he niba rwari ruyakeneye? Twebwe nk'uko nabikubwiye, n'u Rwanda ni igihugu cyihesha agaciro, ntabwo ari ayo mafaranga bakangisha azatuma tutiteza imbere. Nk'uko nabikubwiye, uburyo burahari kandi n'uburyo burashakwa. Ntabwo rero dushobora kwemera yuko igihugu cyahisemo gufatanya na Kongo kugira ngo kiturwanye, gishaka ukuntu cyumvisha amahanga ko bagomba kudufatira ibihano, ko twakomeza gufatanya n'icyo gihugu ku buryo ubwo aribwo bwose. Muravuga yuko iyo nkunga muhagaritse yagombaga kuzatangwa kuva mu mwaka 2024 kugeza 2029, no kuvuga imyaka 5, n'amayero agera ku mamiliyoni hafi 100, n'amayero miliyoni 95 yagombaga kuzakoreshwa mu buhinzi, agakoreshwa mu buvuzi, agakoreshwa mu guteza imbere imijyi ndetse no mu micungire y'igihugu. Ntabwo kuba tudafite inkunga y'Ububiligi igihugu kizahagarara. U Rwanda ni igihugu cyigenga, u Rwanda ni igihugu gifite gahunda y'iterambere, u Rwanda ni igihugu gifite n'abandi baterankunga. Rero tuzakomeza gahunda yo kwiteza imbere hatari mu Ububiligi. Bamwe mu baterankunga b'u Rwanda barimo Ubwongereza,
uyu munsi bwatumye ambasaderi w'u Rwanda i Londres bumusaba kwisobanura ku kibazo turimo tuganiraho cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse basabye u Rwanda ko ruvana ingabo muri Kongo. Ibyo byo mwabyakiriye mute? Nibyo bampamagaye bamusaba kwisobanura, ariko nawe yabasobanuriye kandi ababwira yuko haba Ubwongereza n'umuryango mpuzamahanga gukomeza kwirengagiza ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda, gukomeza kwirengagiza yuko ku mupaka wacu hari ingabo za FARDC zifatanyije n'aba FDLR, baba genocidaire ba FDLR n'izindi ngabo z'amahanga, Barundi, SAMIDRC, ko ari ibintu bibangamiye umutekano wacu. Kandi ambasada Busingye akaba yanababwiye yuko kuba barebera ihohoterwa ry'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, abanyekongo b'Abatutsi, nabyo ari ibintu bitaboneye. Twebwe n'u Rwanda tugomba kureba inyungu zacu, inyungu z'umutekano w'igihugu, ntabwo ari ibihugu by'amahanga, ibihugu by'abaterankunga bizajya bitubwira ko turinda umutekano wacu, kuko nta wundi muntu uzawuturindira, kandi ntabwo ari ibyo bihugu bigomba kudukangisha izo nkunga kugira ngo u Rwanda irukomeze kuzuza inshingano zarwo arizo kurengera abaturage b'igihugu. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu Ijwi ry'Amerika. Ndibashimiye. radiyo ijwi ry'Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yatangaje ko igihugu cye cyakiriye icyemezo cya leta y'u Rwanda. Akoresheje urubuga rwe rwa X, Minisitiri Maxime Prévost yagize ati: kubera ivogerwa ry'ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahame agenga umuryango w'abibumbye bikozwe n'u Rwanda, Ububiligi bwagaragaje ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibyemezo bitajenjetse, kandi bwari bwaratangiye gusuzuma isubirwamo rya gahunda y'ubutwererane nk'uko nari nakomeje kubivuga kenshi. Tukiriho kuri aya makuru ajyanye n'ubufatanye n'igihugu cy'Ububiligi, Uburundi n'Ububiligi kuwa kabiri byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu iterambere. Amasezerano azagenga umugambi wiswe Ntusigare inyuma, uzamara imyaka 5. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanijwe n'inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye hari Kigali mu Rwanda. Nkuko bishikirizwa na Bart Penwat, icegera c'umuyobozi mukuru mu gihugu c'Ububiligi ajeje byo gushanya mu iterambere no gufasha kiremwa muntu, ayo mafaranga imiliyoni 75 by'amanyaburaya bije gufasha Uburundi mu mugambi Ntusigare inyuma. N'umugambi uzokorerwa mu ntara ya Cibitoke iri mu buseruko bushira uburengero bw'Uburundi n'intara ya Kirundo iri mu buseruko bw'igihugu. Imbere yo gutera umukono ku mategeko agenga kongera gukorana hagati y'Uburundi n'Ububiligi mu kiringo c'imyaka 5, Bart Penwat avuga ko ayo mahera ari igice yagize uko gufashanya, kandi ko ari intango yo kongera gusubiza itoto ugufashanya kw'ibi bihugu. Akemeza ko Ububiligi bwiteguye gukorana n'Uburundi bubanje kuvugana n'inzego zibijejwe. C'est vrai, il s'agit du premier programme conclu depuis celui de 2010. Nivyo n'umugambi wa mbere twumvikanye ko kuva mu 2010 turiyemeje, kandi tuzoguma dukorana mu kunagura imibereho y'abanyagihugu tubanje kumvikana namwe indongozi. Nico gituma uyu mugambi mushasha uzokwisunga cane kugarukira ku banyagihugu bo hanyuma y'abandi, abakenyezi, abakobwa n'ugwaruka. Gushira inguvu ku ntara ya Cibitoke na Kirundo bihuye cane n'ivyo umugambi ushingiyeko. Cibitoke et Kirundo répond aux besoins d'une forte cohérence. Ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi, Seridima nirerekana umunganizi w'umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere, yibutsa ko imigenderanire no gufashanya ku Burundi n'Ububiligi bifise imyaka irenga 100, kandi ko nubwo hari byagiye biracamwo bigatosekaza imigenderanire y'ibyo bihugu, Uburundi bwifuza kubona Ububiligi busubiye kuba mu bihugu bya mbere bifashanya n'Uburundi. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes d'incompréhension. Harabaye ibihe bitoroshe, ibihe byo kutumvikana byashobora no kudutandukanya, ariko ineza yaratsinze, ntitwigeze dushika kuri iyo ntambwe ibabaje. Ubwo bucuti bwatumye habaho ugufashanya kumvikanyweko kandi ngirakamaro mu bisata
bitandukanye. Icifuzo cacu no kongera kubona ububirigi bwongera gusubira kuba vyihuse umufatanyabikorwa wa mbere, kandi ndabona ko turi mu nzira nziza. Amategeko agena gufashanya kw'ibihugu by'u Burundi n'Ububirigi yatanguranye n'umugwi ugizwe n'abarundi bo mu bisata bitanu nko mu burimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, gushigikirana n'ibindi hamwe n'Ababirigi. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire basaba izo mpande zibiri gushira hamwe no gukoresha ubushishozi ku neza ya bose. Mu kugira intango nziza nashaka kubahamagarira gutangurana iki kiringo gikomeye no gushira hamwe. Ku ruhande rwacu twariyemeje ko ataco tutazokora kugira ngo uyu mugambi ushike ku ntumbero twumvikanye. Mpamagariye ubushikiranganje mu bisata vyabwo birabwa n'uyu mugambi gukoresha ubumenyi, ubushishozi n'umwete basanganywe kugira ngo ibikorwa vyatowe muri uyu mugambi biranguke imbere yuko uyu mugambi urangira. Umugambi ntusigare inyuma uzorangurwa mu kiringo co kuva mu mwaka 2024 gushika mu mwaka 2028. Igihugu c'Ububirigi congeye kubyura ugufashanya n'u Burundi inyuma y'imyaka hafi 10 bwari bwarahagaritse imfashanyo. Ni kuva inyuma y'imigumuko yo mu 2015 yiyamiriza ukwitoza kuwahoze arongoye u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yababa shofe twigende kombo taxi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Shuti mwari muduteze amatwi, turi hafi gusezeranaho ariko ntitwagenda tutababwiye muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko Kizza Besigye umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda kuri wa gatatu hitabye urukiko rwa gisivile hafite intege nke, abavoka bamwunganira bagerageza kureba uko yarekurwa. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kenya bavuga ko abagendana ubwandu bwa virusi itera sida bagizweho ingaruka n'ihagarikwa rya PEPFAR, porogaramu yatangijwe na Perezida wa Amerika George W. Bush mu mwaka wa 2003 mu rwego rwo guhangana n'iyo virusi. Abantu barenga 135,000 ni ukuvuga hafi 11% by'abatuye Kisumu banduye virusi itera sida ugereranije n'abanduye mu gihugu hose babarirwa muri 3%. Twabwiye ko General Keith Kellogg intumwa ya Perezida wa Amerika Donald Trump muri Ukraine no mu Burusiya kuri wa gatatu yatangaje ko Amerika yumva ko Ukraine ikeneye guhumurizwa ku byerekeye umutekano wayo. Twanabwiye kandi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yaretse kwitabira inama y'iminsi 2 y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu bigize itsinda G20, ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi n'ibirimo gutera imbere, izatangira kuri uyu wa 4 muri Afurika y'Epfo. Twanabwiye ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye ejo kwa gatatu n'uyu munsi mu mujyi wa Uvira uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mirwano ikomeje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'umutwe wa 23 nk'uko abahatuye babyivugira. Twababwiye ko leta y'u Rwanda yahagaritse inkunga yahabwaga n'igihugu cy'Ububirigi igeneye ibikorwa by'iterambere ingana na miliyoni 90 z'amafaranga y'amanyaburayi. Aha rero hakaba ari naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye
tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Adel Santos na Nadia Taha, ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Eugenia Mukankusi mwumvaga kuri mikoro. Tubifurije amahoro n'umunsi mwiza.